Hello hello, j'espère ko mumeze neza umwaka mushasha mwiza. Ndabifurije amagara meza, amahoro n'akanoti kenshi mu mufuko. Nk'icyo kiganiro cyanyu mwari muzi, mwe murazi mwabifitana abahaye. Hello, mumeze neza. Nitwa Leslie, ndi mu kiganiro mwari muzi. None murazi ibintu nkora. Nga mwatawe ibyo nkora. Reka ndabibereke. Ndayishimiye Sierra Leslie benshi bakaba banzi kuri Leslie Makeup kubera nkora akazi ko kumakiya ndi makeup artist nkaba nubatse Akanata gashyira mu gihe katari kubabaza nkaba nubatse neza uramugira gushaka haba okay ibyo umaze umwanya ungana gute ukora ibyo za makeup maze ubu ni 2024 kuva muri 2007 ntanguye kwiga muri kaminuza natanguye kubikora nk'akazi niko nawubyita nk'akazi sino avant warasanzwe ubikunda ukabyikorera ko avant natanguye kumenya ko nzi kwimakiya niga muri icumi yari muri 2013 hama kwari kubikunda gusa hama niduje humanité générale niho naciye nangura kubikora ko nyene kugira ndondera amahera ya agent de poche. Kandi muri famille hari abantu bakwankukaza kubikora ariko benshi bakunda kugira ikibazo cy'uko abo muri famille usanga bavuga akazi uza gukora hano batabitahura. Wari muri famille nta bantu nabakiri usanga bakubwira ati yarangiza akazi kanjye bon ego hariho nk'aba oncle aba oncle bakora nzukira amapedo urumva bari bazi ko makiya kandi kuva kera mugabo babona umengo sakazi namye umengo ndigishomero bafata ko muromo hama mugabo muhira abavyeyi banashigikiye kwera yuko n'imbere yo gutangura umuvyeyi niwe yampaye amahera y'umutahe yo gutangura amategeko wogira mariage mbega umunsi wo wogira mariage cyangwa mu manza zawe ese wahamagaye umuntu aza kugusiga cyangwa nawe tubikora kubikorera nabyigiriye hose urumva nibyo nari napanze kuva kera urumva niba ushobora kwesera uwundi muntu mu wundi munsi apana ku manza zanje urumva nabwo ati kandi umumakiyesi koko babona ko najewe nemera ibyo nkora ibyo nobigira ku manza zanje ko tumenyere abantu usanga bafise amastress ku munsi ya mariage cyangwa amadoti buri stress ntayo wagira ko ubumengo cyangwa kumengo nyene ntango ubufize zo kwisiga uje sinumva nyene izo guhoha zikwiye gushaka kwisiga nyene wisiga wonyene byose biravana n'ukuntu umuntu yoganiza urumva kubera ukuntu namakiye abageni benshi nimaze kubona umva naramenya ukuntu abantu bipanga nkabona ko hariyo bamwe bacegwa n'abandi badacegwa nkavuga ati nanje nagira imanza hari ibintu nzobipanga ukunye kugira sishobore kuruha arije ndavyigirira urumva ntibyangize kubera nimenyereye kwimakiya ntibyamfashe nta stress nagize umva nari yahanje ku buryo ibintu byose ndabikorera ku mwanya hakiri kare ku buryo atakintu cyo kugira umuntu ushaka kuzosiga nkashika première dame muri famille umuntu wa mbere afana cyane petite sœur kuva kera umva kubera yamye ama visage yiwe nkayigira ko ibintu byose ashaka niyesoke basi wawe n'iki kintu naye makarita agutuma kwa avancer neza muri ibi bintu urakora nkuko bivuze birasaba patience tabifise vraiment ko aravuga turagoye kugira sio tukora ibintu wakira abadamu n'abakobwa
birasaba nyene patience urumva ko hari igihe bataba ku mwanya ugasanga utwawe n'ishavu rero ukaja ugashaka kubishura nabi. Ndaraba ukuntu ndabijera nibaza ko n'Imana imfasha kubera mva muhira imisi yose mvuga ati Mana mfasha ingene jera abantu tugiye guhura kubera wakira abantu batandukanye b'imico itandukanye. Hama n'ibindi n'ibibazo ukunda guhura navyo muri ibi mikoro? Abantu bataba ponctuel baca baguperturba ukuntu wapanze programme ku munsi wose urumva ukuntu wumvisha abantu hama ntibagutahure. Umukiriya akubwiye ko par exemple umukiriya akubwiye ko yafatiriwe canke yacerewe urumva aba arindiye ko umutahura mugabo wewe ubigize umengo ni ibintu uri professionnel ibintu nyene nk'ivyo naho wogira ikibazo cagute ibintu nyene nk'ivyo. Izindi ngorane n'abantu banura ama rendez-vous ku munota wa nyuma ugasanga nk'ubu hariho nk'umuntu yaragusavye uyu mwanya nyene ukamwanyira nta avance usaba bama bambwira ko udasaba avance ndayisaba rimwe mugabo si utayizanye ndakwakira hariho umwanya ndakwakira. Ibintu bitatu biranzeretse asha guhora kuba timide nakora hama nakunda kuryoherwa ikintu ntafise noba Imana ikimpaye nibaza ko ari kudatinya public kudatinya kuja imbere y'abantu. Hari ukuntu abakiriya basaba rendez-vous babona umengo ararikuriwe gucerwa canke ngo kubera ngo yaguhaye amahera abantu batanze avance kubera ngo yaguhaye amahera arikuriwe gukora ivyo ashaka hari igihe mpréfère aho kusaba rendez-vous ugatanga na avance ntube ku mwanya préfère umuntu yaje uko nyene atasavye ikintu na kimwe akaza uko nyene hama nkamwakira. Kuva imeze amashuri urumva sinigeze nsaba amahera ngo n'abavyeyi banje ngira ntibazi nguma ndabasaba amahera kuva mejeje humanité générale urumva namye mfise amahera donc namye nkora ibintu vyamye biyima amahera yo kwigurira ivyo nshaka gushika ubunye nubatse urumva ndagira ico nereye mu rugo urumva ndafasha uwo twubakanye umufasha rero ndumufasha yego. Okay, nari nkihe conseil uha nk'abandi ba jeune fille bariko barakura kubera ko usanga hari usanga bicaye ugasanga nk'iyo tano barayicaritse ugasanga cyangwa bafite iyindi tano yindi ugasanga baratinye gutangura kubikora freelance. Yego nihe conseil nyene wubaha? nanje nayo mfise amadute urumva navuga ati jewe hari umuntu azonyizera ngo agire antume ngo nze kumukora amahera umva kera sinabona umengo goma amahera ngo kubera ngo nabagiriye ibintu nabona umengo ni ibintu bisanzwe. Nobahanura kutagira amadute kwiyemera ukeneye nimba ari projet wewe wumva wokora canke ikintu ubona umengo naho koba gahapota akantu gatoya mugabo amahera wikorewe wenyene araryoshe ukabigerageza ugafuma urondera akandi kazi mugabo ivyo wonye ukaguma ubigerageza umunsi umwe bizohapota. Umuntu kumusiga ndamusigira kuri 40,000 niho nangurira kuduga bivanye n'ibindi ushaka. Nkora umuntu mu mwanya ungana na 30 minutes maximum keretse hari ibintu byagoranye. Kwakira abantu pa rendez-vous mugabo hari n'igihe ugasaba rendez-vous je turi libre turakwakira. Shoze inkuru y'ikintu kimaze gushikira kimwe cyari gukoze ko gutanga gukorera ibintu kandi hari umuntu ugiye ngahantu kugenda nabi buri urumva nagiye kumakira ahantu
umuntu yamaye rendez-vous ni umwana nk'uko nyene yari afise urubanza iwabo yari doti y'umutante wiwe kugira ufise umutante arikiri jeune urumva ndagenda ndamakiya bari abana batatu bavukana ndibona esanse kumakiya abo rero ntibarimo nahise kumakiya umumahene ahubwo w'uyo mugeni hamwe n'abo bana umva navuga ati umugeni yarondeye ahandi hantu ndashika ndabamakiya mba ku mwanya ndabamakiya ndaheze rero abo bana navuga gute marraine w'umugeni yari mutante nawe donc bari abatante abo marraine n'umugeni bose bari abatante abo bana uwari sanse kumumemba rero yari umumarraine ndabamakiya ndamakiya na marraine rero kugira mugira amaguruke mfise uwundi muntu akorana ifona deja nataye umwanya urumva akorana ifona kubera ko ari kuri deplace mva ico gihe ndibuka ko yari no muri quartier imwe arantelefona ambwira ati ndiko ndaza nyene ibiki n'ibiki ndambwira tunambwira ati mama hera ndacerewe donc ninda mama hera ndacerewe hewe kumbe wa mugeni ni umuntu vya bindi ngira ari umukizwa adakunda makiyaje yari yayanse nico bituma bafasha rendez-vous bonyene baca bambwira ngo none basi ngo genda umusize n'umugeni ati ivyo ntivyarimwo kandi ndacereje uwundi muntu iyo mubimbwira kare nkaza hakiri kare ubu sinibikunda nimaka ngende kubwira uwo muntu hama mfuma ngaruka ngo yaha wa mutante acaranka hewe ngo sindaguha amahera ngo mumaka ngo ugende ugite umugeni ngira no musi wa mbere nashwanye ngira n'umukiriya niyo musi sinzi ndawibagiye aranka kuma amahera ndavuga ati kandi rero umuntu nagira nje kugira yo mu client wanje ari fidèle nyene yama agira nubwo sishobora kumukoshonera ndabwira wa mwana ati wani twavuganye abantu bangahe bana bambwira ati oya no kwimana muha amahera yiwe yigire mwe mwabivuze akikare hewe umuntu baca baragira arabibona mugatuva ngaha twoshwanye yampaye vraiment ntevye wa muntu yantelefone arasubira mu nyuma maye hewe ndafata ndagenda ndafata akamoto imoto yari gikora ndafata imoto ndiruka ndasanga wa wundi yamaze kugenda yishora uba yishora aho rero mva déplacement basi ntiyanambwiye ko agiye urumva ngira nabashavuriye bose mubwo urumva uyu wa kabiri yasereza ukuntu mubwo urumva naca ntwagore nshabwe mwavuga ati tweka atambwiye ndeke no kwideplace basi ninde gushika urumva atasho munsi bari abanyuma ndibuka uwo munsi namakiye ukwana yari ku mugoroba bari abanyuma uwo munsi achimba ati kuma makiya na wa mugeni basi iyo mfuma nguma hajya ngafuma ngira nujya mugeni umva yari ibintu moto nyaruka korera avenue de la Victoire impande ya pharmacie Medifar juste impande ya Medifar hariho agakorido winjirana enfin urabona ahantu asa na vert ngusaba rendez-vous murashaka kutwandikira kuri Instagram kuri les makeup 257